mutima lekomedien twashoboye kubona mu twiheze mu koraniro y'abajeni Gitega yakoze igiteramo kidasanzwe aratwenza abantu harimo n'umukuru w'igihugu urubaho kuratwenza umukuru w'igihugu bro. Vyarashitse kweri vyarashitse gose kandi yarahimbawe no munsi birantera intege narahimbaye kubona acamenya directement. Ego mutima ego gutwenza umukuru w'igihugu si ikintu kiba gisanzwe uwo kicyumva yuko uzogira prestation uzogihaga imbere ukine comedy za imbere y'umukuru w'igihugu wavyakiriye gute? Kuvuga uri mawe umbikira ubugari ndarya nimwambikiye warakinye comedy yatwengeje abantu uvuga ivy'imakambwa makamba ati yo buke kabiri uturasaba ikigogo kwera wavuze ngo makamba nisuma byari bivuye kuki wowe waragize ikibazo kuri rya video ga mutima ara uri Mikaeli yo hewe nimuraba muhindura iforoma ni mutima lekomedien twabonye bariko batanga ama award acindwi zibiri bahiya kigingi nk'umukomezi w'umwaka nawe avuga ati byari bikwiye ariko isi mbona yuko no itanga ntatanze umuntu révélation de l'année umuntu yakoze neza yadutangaje twese muri bino bikorwa kiginga cayiha wewe ego wibaje ko ari kubera kiginga yaha wewe ego ico nibajije kugira umuntu aje kuri stage aba yateguye ibintu vyinshi umaze kuduga ama stage menshi niki kintu wabonye gitwenza barundi biraje kuko bidasanzwe ni mutima twamubonye mu bikorwa bidasanzwe na Bantu Boy ariko umuntu akabaza ati mbega mutima ubucuti bafitaniye bifizo bwo baro bwaye Yes, welcome to the biggest show in our country. Mutima lekomedien turabeze fresh bro. Meze neza cyane gose. Urapendeza sana bro. Meze bien merci. Ngo mutima, wajibwo wewe ufise umutima waguse. Ego. Ari wambwiye ngo ufise umutima waguse ngo gusumba Tanganyika. Umusaza mbaye black. Umwirabure. Ego. Kwa kuri kwereka black. Ndayikunda gose. Ego. Kwereka ukunda black. Nibara nasanze ndabikunda uko nyene. Ego. Uti mwiswanze. Yampaye. Uti ndakimoshi. Bien bien. Ngoma numva ngo comedy rari hangu ibintu babifisi swag umusaza ngo mavyibuha. Kijana ananene pa carriere. Sama siku sasa mutima. Nukuri turashima Imana. Ibintu bimeze neza. Nukuri bidahindutse mu kanyu ubona isawa. Ugumujya akaboga. Ego agasinga kubucima. Kubucima. Kwa kundi ahandi. Mwiswanze. Bwira umugenzi wati thafa. Mutima biraje ni mutima basazwa muzi kwizina rya Minan Fleury umvise impwemu yanje subiye kumbaza ati mutima ryavuye mutima nabantu bari ntaziye ego gukwera ngo vyavuye kuri Skepers ego nari muri Congrès de Pâques mu nyigisho z'abakatolike nkini gikino nitwa mutima abantu baca bampamagara mutima kuko nakinye sketch gyosh hama mu nyuma nivyo imwemu ya comedy maze kunyinjiramwo cankwegera ko lekomedien ico kitumura musinzi twa mutima lekomedien mutima cazana ibintu vise mutima impwemu cinza ari impwemu yera ko kundi ahandi bro ni mutima lekomedien twashoboye kubona mu twiheze mu koraniro y'abajeni Gitega yakoze igiteramo kidasanzwe aratwenza abantu harimo n'umukuru w'igihugu urubaho kuratwenza umukuru w'igihugu bro. Vyarashitse kweri vyarashitse gose kandi yarahimbawe no munsi birantera intege narahimbaye kubona acamenya directement. Ego mutima ego gutwenza umukuru w'igihugu si ikintu kiba gisanzwe uwo kicyumva yuko uzogira prestation uzogihaga imbere ukine comedy za imbere y'umukuru w'igihugu wavyakiriye gute? Kuvuga ubwamena mbere maze kuvyumva narahimbawe bwa mbere na mbere ndamenya ati ndateye imbere n'iyindi ntambwe maze gushikayo imbere yuko nja kuri stage narajigumiye kuko ni stage novuga ko ari ya nyuma aha mu gihugu cy'u Burundi kuko umuntu nyakubahwa aho yicaye ni stage ukora wumva umutima ugira utera ariko bimwe mu vyatumye ndema shitse imbere nasanze anzi mukuru w'igihugu yego turabanye yashavuga ngo ndarya canongerwa intege gushasha ego uzo uburosi izindi mpwemu candonka izindi mpwemu gushasha impwemu
Mutima Alo. uri kurakina imbere y'umukuru w'igihugu bije kugubu bidasanzwe hajya hako bari wagize ati mbega hadatwengera aho bigenda gute sinigeze niyumvira ko adahava twenga gusa naragira uruhagarara nkavuga ati mbega biza kugenda gute ariko mu vyanteye intege maze gushika imbere nkabona aratwenze ntaravuga naco ndomarika ati aranzi maze gukora intambwe ya mbere muze ngo aro yasheye gukaratwenga subiyemo irindi acarunama acararyoherwa sana canongerezwa intege gushasha kuko nabona ati isemo ya mbere nayihejeje kandi mutima agarutse ngaho imbere yiwe aramutahura kuko icatuma twenga hanini nibaza nuko ko yaramaze kumva ama audio menshi yiwanje video zanje kuko ziragenda gose ni kuvuga nimba atayirungikiwe n'abandi famille yiwe mu bana biwe barazikurikirana rero kumbona vyamwibukije ama audio yanje yahora yumviritse cyangwa ama video yabonye bica biramutwenza nanje camvuga ati okay hararengana yego uratwegeje umukuru w'igihugu uvuye imbere byavuye bigenda gute kuvuga mvuye imbere abantu benshi baranteyemo intege baravuga ati wabishoboye kandi amajambo wakoresheje n'amajambo mbabarira amatwi kandi yigisha kandi wavuze amajambo atari intege ugwaruka kuko hari inkuru imwe nateye yatumye abantu bagirwa cyane gose natanze inyigisho kugwaruka kukungene umukobwa wa kera n'umukobwa w'uno musameze vuga umukobwa wa kera agize mariage kwa gatandatu kwa Mungu yashobora kumara nk'indwi zitatu agenda nabi shirinda babara kubera vyanka ko atambuka nyene adamatanura umucu vyumva nyene ariko umukobwa w'uno musi agize mariage kwa gatandatu kwa Mungu musanga kuri Safi Beach ari karatera amaguru akina sport usanga rero ari hute principal ucu vyumva nyene biri mu nkuru yaryoheye abantu gose kandi hari abantu benshi bagiye kwitahura ubwanyo bace bambwiye ati nukuri rya nkuru tuyitahuye ubu vuba ntiri kiradutwenza wayihejeje ego twabisera basozera niyo mu komite w'icitegererezo nga mu Burundi w'icitegererezo kuri mutima mu vyerekeye comedy nta numwe mbona ariko kuko system ndiko ndakoresha siyo narabiye ku muntu ni shasha nazanye system shasha asante sana turamariza Mutima ndafise ibintu vyinshi no kubaza ni Mutima twabonye yatanguye comedy we 2018 araza kugubi dasanzwe kuri system telephonique allo uri Joseph uri Petero mwijuru hiyo hectare ni ryari bijya bintu vyaje gute ni kuvuga Mutima Lecomedien kugira ngo jewe ngaragare ko kuri tele canke bigaragare ko fise impano kibano nabaye nari ndimwo aroco nkirimwo n'uyu munsi barambwira ati uko biri kose urafise talent urashobora kuba uri umukomedie turabikubonamwo kandi tugerageje kuraba inyifato zawe uburyo utera inkuru urashoboye akazi k'ubu comedien urashoboye kuba uri umukomedien hama buke ndagenzura kuko ikintu cyose mu buzima ugenza buhoro musi wa mbere niho nakora audio ya mbere bita aro uri Mikaheli yashaka gutraininga ku mbuga zitandukanye ariko abantu ntibamenya mutima niki barumva audio ariko mweneyo batamubona ko sinagaragara yego turamaze kubona abaririmbyi benshi twabibonye mu kwita amazina usanga yita naka undi akita ni ibiki undi akita vyinshi ni ryari Mutima yabonye ko afise impano yo gutwenza ni mu 2018 ndi mu koraniro ku bintu Congrès de Pâques ari ku Pasika ashoboye gukora audio ivuga ngo uri Mikaheli iyo audio iragaragara ariko abantu barambwira ati iyo bija hose wewe urafise ingabirano yo gutwenza abantu hama ndabigenzura buke ukwigiye cagenda kigenda nanje nkaraba casanga iyo ngabirano vy'ukuri ndayifise yego ucusanga urayifise ako imbere ya ntiwaruzi ko Mutima afise iyo ngabirano sinibaza ko notwenza abantu ntavyo wibaza ngira wari mujinya Mutima Igihe twarakubonye mu bikorwa vyinshi twarakuwe muri za KIGINGI sama comedy turakubona no mu bindi bikorwa vyinshi cyane nkene kumenya hajya kugira umuntu aje kuri stage aba yateguye ibintu vyinshi umaze kuduga ama stage menshi niki kintu wabonye gitwenza barundi
Okay, abarundi baratwenzwa n'ikintu mu buzima tuba tubayemwo kuko mutima nihayihangiro ryo gutwenza abantu nkoresheje ubuzima tuba tubayemwo nk'ubu hari ubuzima abantu usanga tubayemwo ariko tudashobora kubahuka kuvuga mu miryango rero ugerageje kubatwenza muri biga bintu nyene baratwenga kandi ikindi kintu nabonye gitwenza abarundi vyoroshe nigihe uzanye ibintu bishasha abantu batakwibaza ko bibaho nk'ubu nzanye systeme telefonique mva ni ijwi riza kuryohera abantu n'uburyo ndarihibongotse n'uburyo mvuga ibiriko biraba bagatwenga rero vyoroshe bagatwenga vyoroshe wama waduze ku stage mutima fise ibibazo vyinshi ushobora kukubaza kenshi turamenyera abakomedien bagira batangurira ku makomedi yabo ugasanga agiye kuri stage hamwe ari improvisa handi agira mutima bari mu mu classe mu bakomedi aba be improvisa canke agenda yateguye jewe sintegura nta musi ntegura stage kubera comedy nkora nibwo buzima sanzwe mbayemo maze gutahura ko comedy noshobora gutwenza abantu naragenzuye casanga nibwo buzima mbayemo kugira ngo ntwenze abantu si umwanya bisaba nibwo buzima mbamwo umwanya munini abantu twamana nguma ndi muri bwo buzima nyene yego turi ngaho nyene ndakeneye kumenya mutima ibikorwa vyo biriko biraza kuguvuza zidasanzwe ariko ikindi kibazo no kubaza mutima wama wagize ibikorwa bidasanzwe ukaja ku mastage atandukanye umunsi wa mbere ujya kuri stage vyari bimeze gute kuvuga umunsi wa mbere nja kuri stage yari stage yari concert yoroganijwe na niyo na production ni stage nashoye gutwenza abantu acarama ni stage nashoye gutwenza abantu kuko systeme telefonique abantu bari bakinyotewe cyane niho hari audio yari ku mwanya cyane bitwa ara uri mawe umbikira ubugari ndarya nimwambikiye mumbikira basi ndahita nivyema sawa kuvuga maze gukora iyo audio ni ibintu ntibaza iyo audio maze kuyikora yararyoheye abantu cyane barakoma amashi barahimbagwa cangenda ndatera inkuru cisanga biranyoroheye cyane ku rugero ntakwibaza hacigiye tora mutima ariko arakora ariko tugeranije mu mwaka weze ni havuye igiteramo ca Bantu Boy mwashoboye kuzungurukana tuba yose ni mutima lekomedien tutashoboye kubona ibiteramo vyiwe kubera iki kudaduha ibiteramo okay mu vyatumye nta subira kwitaba ibiteramo ningingo nihaye kuko mutima lekomedien amatsiko ariko yitaba ibiteramo keshi yaragaragaye mu makonsert atandukanye ariko cyane afata umwanya kugira ngo ntegura ama video nayo kugira ngo abantu nabo bari bankumbuye muri video ndabashikiriza ama video kuko hari abantu benshi ari de critique zari zimaze kugaragara ko mutima lekomedien ata video yoshobora gukora ari muri systeme telefonique gusa adakoresheje telefone yaro uri mawe uri papa siyera uri mikaheri public idashobora kuryoha totwenza abantu rero cha mba oblige gutangura guhama abantu ama video cavuga tireka rero ama concert manze ndayahagarike ego uratubwiye ati guhereza abantu ama concert manze ndahagarike tukumenyerera ku telefone turungikiye muri groupe turaryohewe abandi bace babidurungika bikaja ku statut n'ahandi biriko birazunguruka ariko nikiye cyatumye uno mu comedy yaramaze imyaka irenga 200 atazi ko afise iyo mpano yo gutwenza akabimenyera atwengeje abantu biciye kuri system telefonique akavuga ati jero ubu ndarinze ndagiye imbere y'abantu icyabitumye icyabitumye nibaza ko mu buzima bwa misi yose umuntu amaze kubona ati ino ntambwe ndayifise yifuza gushika ku yindi ego ngo umuntu ngo aronse ngo ikijumba ca kendera ngo nantuze kuyikoza ego tuntu mutunde biraje kuko bidasanzwe ni mutima twamubonye mu bikorwa bidasanzwe na Bantu Boy ariko umuntu akabaza ati bega mutima ubucuti bafitaniye fizo bwo baro bwaye ubucuti dufitaniye nuko bagerageje kuraba ibiteramo bategura n'intara babiteguriramwo baranyumvira ko bakabona ko twoshobora gukorana ubucuti bundi rero bugaragara nuko ico bifuza ko boshikana imbere y'abantu babona yuko nogira ico ntereyemo yego nubwo bucuti twama twabibonye no mu bikoye no muri twaribonye la repasse muri anniversaire niho aruri cyane mega muri close sana na Fizo haje mu waririmbyi wemera ujya musaza nizere bimeze gute byamwe na Fizo okay je na Fizo
Fizo ni ari mu ba legend kuva kera basohoye imiziki yakoze imiziki myinshi yashoboye gushika ku mitima y'abarundi rero nanje ndi mubo yaryohe ariko bidasigura ko ndi muri Bant Boy ubwira kandi ariko mu gihe uwari wese anyegereye nubwo yoba Simba Gang banyumviye ko ti ingo dukorane concert ndiko ndondera amahera turiko duteza imbere ingabire zo mu gihugu cy'u Burundi mu gihe banshikiye turakora ntafatiye ngo nuyu canke nuyu yego udafatiye ngo nuyu canke nuyu yego ndafise ikibazo ushobora kukubaza biriko biraza kuguvuza idasanzwe ni na Mutima ari umwe mu bakomedi bashobora kuvuza gitara acoustic bro ivya gitare navyo ngo vyaje gute umusaza bicingabirano nyinshi ni kuvuga Mutima Lecomedien bazi muri tarafise si comedy gusa ntaraba no comedien naro mutamburinaire ntaraba umutamburinaire nararirimba gose ndafise n'ijwi ryo kuririmba ariko icihuse cyane kurusha ibindi ni comedy nico cyaciye kiruta ibindi yego ndafise makuru avuga ko kera mwahora mugirana ama repetition na Berry Music n'abandi bantu hari amukanyosha ngo yari kuri ngo yikwije amakuru bariyo gaga Mutima naco fise ndabivuga ko yego umwiswaze ari uraho yajambwira ngo ni no comment Cyamaze komera mukaye gato turugura umurongo kugira ngo Mutima bise bifise ingufu bidasanzwe uraje ntitwari tumumenyereye umuntu mu myaka ibirashwageze kuri no gwego nirihe banga rya success yiwawe ga Mutima ibanga rya success yiwanje ikintu ca mbere na mbere n'ubuntu bw'Imana kigira kandi ni impanuro z'abantu bambona kurusha uko nibona bakambwira ati wogenze uko byose neza ikindi kigira gatatu mu vyatumye menyekana ku rugero rushimishije kandi vyihuse nuko nazanye systeme igigu abantu bari ku gihugu cy'u Burundi batari bamenyeye systeme telefonique kandi bimwe mu bituma umuntu abastare batera imbere vyihuse nuko babazanye ikintu abandi bantu baba batamenyeye ni kuvuga kijya kintu abantu banyaruka kugikunda kuko abari gishasha ni revelation ni revelation shasha abantu baba barose yego kwa kundi ahandi biriko biraza kuguva idasanzwe ni Mutima Lecomedien twabonye bariko batanga ama award acindwi zibiri bahiya KIGINGI nk'umukomezi w'umwaka nawe avuga ati vyari bikwiye ariko isi mbona yuko no itanga ntatanze umuntu revelation de l'année umuntu yakoze neza yadutangaje twese muri bino bikorwa KIGINGI acayiha wewe yego wibaje ko ari kubera KIGINGI yayiha wewe yego ico nibajije just nigeze ntumigo ariko icatumye ayihaje KIGINGI cyo kibazo cyo kwishura KIGINGI hama ikigira kandi nimba KIGINGI yabonye yuko nakoze ishobora kuba ariyo mpamvu mugabo kandi nanje ngerageje kubaza nimba Agashimwe bagahaye KIGINGI award bakaya KIGINGI agacabana yuko yoyiha Mutima abanyamako aba journaliste bo mu gihugu cy'u Burundi mwe mwabivuze kwiki mbega n'uyu munsi mubivuga kwiki yego urambajije kiwe no vuga ni ikintu cerekana yuko KIGINGI ari umusaje afise sagesse iteye ubwoba kuburyo ashobora kuvuga ati yego nivyo amatora yaramezuka ariko uko bigenda kose sha uno muntu vraiment uyu muntu ibintu vyo bifise impwemu okay ikindi kibazo ngomba mbaze mu ntunge gato arahindutse menye umujournaliste ndakuraye wa mukomedie ni cyanyuma sisubiye mbega ko babajije ujya munsi ati none Mutima ntimwamurondeye umwe aravuga ati Mutima hariho award yiwe yategekanijwe kuri Mutima ariko twaramurondeye turamubura mbega ko video ya Mutima video ziriko ziraca ku mbuga ngurutse nabumenye uyu munsi ziba ziriko nimero ya Mutima n'abene gihugu basanzwe bato badukwirikirana ijoro n'umurango baturamutse batwandikira message mbega bateguye gutanga award nabo byo bavyarashitse barategura award y'umuntu badafise ni nimero borondera bakabura
mbega aba journaliste muvuga kwiki ikibura ngoma kuvuga ijya ni award yavuze ko amajambo menshi murazi ko wasanga Agashimwe ko umuntu yari muri review umwaka ubushimwe wasanga butahanye batatu nibo baba mbere havuzwe ibintu byinshi cyane kuri ajya ma award ariko binongeye nibasa ko award zimande ujabusika ikiraro utajabuse rusiza mutima atacho zirakenewe ariko vyongeye uzibuze nibisanzwe okay mutima wajije ibibazo vyiwawe najije tubandaye kigingi arayiguhaye ego kigingi arakwerese yuko agukurikirana wavyakiriye gute kigingi kuguha award kavuga ati iyi vraiment petit na passion sentire nawe sindayironka aha sindayironka ariko yarabivuze imbere y'abantu yarabivuze ariko sindayironka ariko vuba zoyiguha ariko ikindi naco muri no rugendo siko turimwo go gukora akazi ka comedy dufise byinshi ndamwigirako sivyo ngomba mvugire ngaha mugabo kandi biri mu bidutera intege kandi uno munsi hari abantu bari ko baramenyekana bitaciye ku maradi vyaciye ku marezo social uno munsi abajournaliste bo mu gihugu cy'u Burundi barashobora kuduteza imbere barashobora no kongereza ingufu kandi ivyo navyo ni vyiza rero nugushima hanini nugushima we nzokurungika ngiye gusaba umugeni wazokurungika usabira umudemu ndakesiri kuko nawe ndagushyira umukameraman yovuga ngo twaprovose umwana mtama ngo no muzi ngo ndari tumuza yagira ngo tumushire muri ghetto mutima fisi ibibazo byinshi zo kubaza ariko mukangoma no gura umurongo ego ariko vyongeye turi kumwe n'umukomedi ntana dutwenza ko nababara akantu ka system telephonique tugasaza cyangwa kariko gose tu fentage alo uri Mikaeli yo hewe nimuraba muhindura iforoma abigeme bose bariko bavuka mw'imisi baba bafise ingidi oya hindura iforoma sawa twama twabonye ariko arakora ibikorwa byinshi ariko ni mutima azanye ingufu zidasanzwe kuri iki mutima yabonye ko ibikorwa bitangura gakina amakomedi amavideo yiwe agatangura kuyasohora akavana n'ivyo ama system telephonique ni kuvuga ngo uko umuntu atera imbere arabona turugero ndarufise irifoko ndondera aho nafise ni muno musi nkorera muri Indundi TV numva neza ko Indundi TV turakwiye kuba twokwana muri bino bihe ego iyo uvuze gukorana muri bino bihe ucatse kuvuga ko mutima umwanya n'umwanya ibigihe nicagira azova gukorana na Indundi ni kuvuga uko imisi genda igihe kigenda kiraduhuza n'ibintu bitandukanye ariko kano kanya ndi ku Indundi TV ndumva neza ko umutekano wanje kwiye kandi ibikorwa ndiko ndakora biriko biragenda neza kandi Indundi TV tubanye neza ariko vyagenze gute kure wiyumvire gutangura ama video ushinge group y'abantu mukinano ubukino ni kuvuga ngo uko imisi genda ubwatsi burakura bukabisa ubundi muri abankurikira benshi bankurikira barandonde barambwira ati ni vyiza uri kurakora uri kurateza imbere aho uvuka ariko ni vyiza ko habaho uwundi mugwi abandi bantu mubana mugumana bakagufasha mugakora bino bikorwa kugira ngo umutima niyafatirwa abo bantu nabo baze bakomeze timu mutima bayikomeze abo bantu nabo mubo niyumviye abantu twakorana kera tukiri muri eglise ndabaza navuga ati okay jewe namaze guserura umutwe nimuze namwe mumfashe dusugume turabe ko kanyosha nayo tuvukamwo ho garagara ko hari impano zo gutwenza ego twabonye ama video yawe twabonye hajya nta kintu kiburamwe muri deri muri comedy zawe ntihabura umuntu yitwa Cishado kubera iki Cishado kubera Cishado ari mu bantu twatanguranye kuva kera kandi ari mu bantu duhanahana ivyumviro tugafatanya ivyumviro tukubaka ikintu kizima kandi mwarabonye ko dutanguye gukinana na team umutima wa Cishado mwarabonye ko video ya team umutima ija ku Ndundi yaduze abantu bakayimenya bakabona ko video dukina zirafise ubwenge zirafise inyigisho warakinye comedy atwengeje abantu uvuga ivy'imakamba makamba ati yo
Bukeye kabiri uturasaba ikigongo kubera wavuze ngo makama nisuma. Byari bivuye kuki? Wowe waragize ikibazo kuri rya video ga Mutima? Nta kibazo nagize usivye ugutahura nabi kw'abantu. Ego. Iyo uvuze gutahura nabi kw'abantu hari ubutumwa bagushikire ko abantu batatahura kuvyo washoboye gukina. Ni kuvuga twebwe turaba comedy. Turiko turakina. Tugerageza gukora mu mpande nyinshi kugira ngo twigishe abantu. Yego. Rero intara twavuze abene igihugu bayikomokamwo. Hari abatahuye ko twavuze ko badasuma nyene. Barava muri comedy bibaza ko turiko turaserura iciyumviro orketse ko turakina. Rero abo bantu bamaze kubiduza abarongoye iyo ntara baradutelefona barambwira ati Mutima ibintu byateye imishamirano niho kwabaye gusaba imbabazi kubo byatsitaje. Nico cyatumere dusaba imbabazi kugira ngo bikunde imakamba tugume turabacuti nidutakaze ubucuti dufitaniye. Benshi barakoze kwa twari gutaha washimye makamba mu ntara 18. Gituma nashimye makamba nabona ko message ngomba gutanga iraza message nagomba gutanga nayisize kuri makamba nyene. Ego ari urawe yamwiye ngo kwere kutavuze ngo gasenyi cyane kiriride cyane mwaro ako na mwaro baribonera. Haje Mutima yari kwarakina comedy yifuza ko abazira abasigaraniki. Ico nifuza sinifuza ko abazikurikirana batwenga gusa n'uwo gutwenga ari byiza biruhura umutwe, ariko nifuza ko umuntu yaravye video nakoze yiga akuramwo icigwa. Nk'ubu ndiko nkina mohotera abana hariho imiryango myinshi imeze uko ariko abana batabivuga ku ishure batabivuga kuri eglise, ariko ndabikinye hariho abantu baca babona ati iki kintu si ciza mu kibano bigatuma bahinduka. Nico gituma rero nkina nkifuza ko uwabikwirikiranye akura icigwa, kuko vuba bagiye kuze barabona video iheze haza kamajambo avuga ati nimba nakinye niba telefone ati mukwiye kwihangana mukarondera vy'iwanyu ntimwibe. Ivyo rero biri mu bimpimbara cyane iyo nkinye umuntu agakuramo icigwa. Ego. Twama twayibonye mu bihugu bindi ukabona mu makomedi yabo barazanye tuwara tubibona ba Jamal mu Faransa bagakora amakomedi na babuba n'abandi baririmvye cyangwa abandi bakomedi. Mutima Lecomédien arafise indoto yo gukorana komedi n'umuririmbyi cyangwa naho uwundi mu komedi. Mbega nimba hari yo barinde nivyo abangombwa nibaza ko muzobona biba. Ego. Ariko ico cyumviro kirahari. Icyumviro kirahari. Ego. Mutima. Ego. Biko biraza kumva idasanzwe. Uravye iyo Mutima yavuye nahageze nibihe yishimira komedi yamuhaye. Bimwe nishimira nuko kuva natanguye komedi ndumwe, ariko no munsi ndafise team turi kumwe. Kandi team ufise hariho abatanguye kumenywa n'abantu. Hariho Cishado, hakabaho Mama Soso. Bari mu bantu bariko baramenyekana cyane, kandi team Mutima igeze kure kujya aho ntembera Igitega nkumba bambatsa. Cishado ntimwazananye. Wa mu mama yaguha imiti ntimwazananye. Waruhungu ruvyibushe rufise amatatuaje ntimwazananye. Ivyo birampimbara cyane, biri mu bintu nishimira. Ibindi navyo nishimira nuko hari abantu bamaze kuba bofata ukuboko Mutima Lecomédien bakamufasha mu vyerekeye uburyo, mu vyerekeye kunyambika. Ndababwiye ico nkeneye bakakifasha kwera abo bose nababoneye muri comedy. Mutima. Ego. Hajya ngo hit ngo ni ikintu gikomeye cyane. Kuva ubereye umusitare cyane hari ibintu maze kwiba kubera ubusitare bwa umaze kwima. Maze kwima? Ego. Ngivyahe. Ivyo maze kwiyima. Ibintu vya mbere maze kwiyima nuko hariho ivyo mba nifuza ariko bitari priority mu buzima. Nkaca ndabireka kugira ngo ndondere ibi kuko araba ari byo byihuta mu buzima bwanje.
ivyo maze kwiyima nuko hari ibintu byinshi maze kureka kwirengagiza ko atari priority mu buzima ndeka kugira ngo ndondere ibi tumaze kubona aba star hanze usanga baye mu star adashobora kujya ahantu hariho hose cyangwa ugasanga hari ibintu atogira kuri abantu bacamubona cyangwa ugasanga ntiyo kurira imodoka zijamwo abantu benshi amabusi cyangwa ibindi hari ibintu urwego ubugeze kumaze kubona ati nawe ni ibintu kweri ndabikumbura iyo ntawo umustar kweri mba nagakubita ko kana ivyo ni kuvuga comedy hari ibintu byinshi tahinduye ku buzima bwanje nta Irene ndashirako na tatuage nditera kubera ko ivyo ndimo ntivyampinduye abongerageza guhindura byo ibindi navyo byo kuvuga ko taxi bisi ivyo nta musi numwe biranzamwo nta ruhagarara ngira go gufata bisi n'ubu naje na bisi kubera ko ico abantu banzi ko bitandukanye nico niyumvira kandi ivyifuzo vyanje fise no kugira ngo mutima nubwo azofa abantu baze bishuze baze bavuge ati hari umuntu yigeze kubaho yakoze iki ego kene gusiga izina ego umwanya ngusa nugiye dukoze iminota irenga myinshi mutima nike kintu cyari gikene twovanga tutavuze ikintu ca mbere na mbere twari dukeneye tutovanga tutavuze nuko isi irikiraherana n'ivyifuzo vyayo kandi twoshizeho kwegera umukama uko buca uko bukeye hama ikindi naco mwiherezo ry'ikintu hashobora kuva intango y'ikindi kandi nimba no munsi ndi mutima narigeze kuba nitwa Fleury nkuko iyo bitera bija atamuna komera igihe cyose hazogera igihe nkasubira kwitwa izina risa ryarindi nitwa mutima bakagibagira kuko twabonye benshi bamenyekanye ariko no munsi batakivugwa twabonye benshi baca imbere y'abantu bakarira bakabafata kubera babakunda ariko no munsi batakirondegwa atakiri babandi batakibabembereza ngo dusangire ngo mbe tuzosangire ryari mutima tuzohurire muri ville dusangire reko ni kuvuga ntahura ko igihe kimwe nzosubira ku rugero nariko ariko ikindi nizigira nubwo noba ikiragi bimke muri bike nakuye muri comedy vyo mbeshaho ego biriko biravuga ko timu mutima umwigeme umwe ngo yavuyemo ego ivyo mbega kugira ngo umwigeme yinjire harabo twabimenyesheje kugira ngo avemwo ntiturabimenyesha niwe soso oya si soso umukobwa yitwa Alice ntiyavuye muri timu mutima lekomedi reka ngiro formira urabona be kunjaniranye mwiskwanze egere content mutima biriko ravugwa cyane ko Alice asanzwe akina muri mutima muri timu mutima acha kuba yavuyemo mbega ayo makuru ariko arasirikira yo bariyo cyane ayo makuru ntaco fise ndavuga ko birenze ariko kugira ngo Alice yinjiye muri timu mutima ari ama procedure acako arandika ikete timu mutima ikamwiyumvira ikamwishura mu kirungo c'amezi 3 rero kushikana no munsi amakuru dufise Alice ntarasezera kandi nuno munsi muri groupe duriramwo asanu ari kubikorwa ijana kwijana kandi kindi ciyongeye ko Alice ntavuye muri timu mutima ahubwo yateye yindi ntambwe kandi yo yindi ntambwe ikoraniriza hamwe mu kumuzanira ivyiza rero timu mutima ni yabura Alice izo bisigaranya abandi kandi nivyaba ngombwa abantu bazobimenya yego ati aho bicani hajya nyene yego tumaze imisi tubona timu mutima iri kurakora na mutima lekomedien ariko akora ama video usubije mu poem ivyo nari nanimyerekana bivuge tumaze imisi tubona ama video menshi aca kundundi ako vyonge ariko nayandi aca mu indi channel ya YouTube itari indundi mutima tuvuga ko ari channel yiwe shasha canke naho ni mutima avuga ati reka tujonga ni kuvuga nimba video za mutima zisha kundundi si indundi zonyene zifuza ko zokinirwa na mutima hari abandi bantu bifuza comedy za mutima kuko timu mutima irikikora comedy abantu banyotewe rero ni nkuko nawe uri umujournaliste ngaha hari ayandi maradio yo gushima ati ngutanye ibiganiro by'ijambo ry'Imana hana twarumvise ko bikunda rero na timu mutima hari ayandi
macane yifuza kiyikorera haba kuvyerekeye cyane yiwanje umuntu ava muri ahantu yahora akorera kubera aguwe nabi aho ndimeze neza kandi bagwiza tunga benshi mu gihugu cyangwa mu bindi bihugu hari ababayeho bapanze bafise amazu nibaza ko bitihuta ntivyihute kubera aho ndimeze neza ngomeze sawa mutima reka nagushimira nise ko ikindi gihe nitwabahamagara muzo twita murakoze cyane kuri micro nshusega leka to remember from RSI piando camera kabari keje photography ndabura ku musaza ari gentil ndabura ati mukama bamezagirire dusubire ku munsi ukurikira bugano gikurikira aho natetse nazo bahaje on office poem ko kuri handi ndabura ati umukama barindi biza vyose byo kumufuka no ku mubiri bye bye ciao hasta la vista